Turabaramukije cane bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu ngo mushishikare kugubwa neza. Muteramanye na jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona kuri ekran zanyu canke nkuko muvyumva muri ano majwi ku basanzwe bamaze kuyamenyera. Nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiza kandi nkongera nkabashikiriza kino kiganiro igitondo gishasha. Nkaba ndabahaye ikaze rero muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi aho mfise amajambo ngomba ko dusangira imbere yuko tuja dusenga Imana. Murazi wa kino kiganiro twifuza ko tomara umwanya muremure cane, ni ijambo ryo mu gatondo, ni igitondo gishasha aho tuba dukwiye kuronka ijambo tumeditako, twiyumvirako, twirigwana. Dusoma amajambo ari mu gitabo c'umusiguzi igice c'indwi umurongo w'umunani. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo umusiguzi asesangura ubwenge n'inyanduruko z'ibintu. Umurongo w'umunani uvuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryaco, kandi uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'ubwibone. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi, nano majambo ngomba ko dusangira mbona ko mbere avuga ku bintu vyinshi namye nkurikirana ryari, nibaza ko hari ejo canke hirya y'ejo. Hanyuma rero nari numva mu mutima ngoberewe gukurikirana iri jambo iherezo muri Bibiliya, aho ryagiye rirakoreshwa hose ico vyari bigamije kuvuga. Hanyuma rero nsanga muri Bibiliya nkoresheje recherche kuri application mfise muri telefone canke se muri iriya Bibiliya ikirundi muri telefone, banyereka imirongo ishika 117 ivuga kuri ano majambo avuga ku iherezo, iherezo ry'ikintu, iherezo ry'umuntu, iherezo ry'ibintu, iherezo ry'abantu. Hanyuma rero sanga bavuga ibintu vyinshi kandi nari numva muri jewe amajambo yagutse y'iherezo, iherezo ry'umuntu, iherezo ry'ikintu, iherezo ry'ibintu dukora. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero n'umusiguzi turazi yuko uyu musiguzi ari Salomo, umuhungu w'umwami Dawidi, bose bakaba babaye abami b'Abisirayeli. Avuga rero ku majambo y'ubwenge kuko bigaragara yabaye umuntu w'umunyabwenge cane. Imana yamuhaye ubwenge. Murazi kumbura abakurikiranira hafi amakuru ya Bibiliya yuko yasavye ubwenge. Imana yamuhaye opportunité, Imana yamuhaye amahirwe yo gusaba ico yumva yipfuza. Hanyuma wewe aho gusaba itunga, aho gusaba icubahiro, tuzi ko abami arivyo bashaka, arivyo borondera, aho gusaba ngo ibindi bihugu ntibizomutere, ahubwo wewe abari wazobitera abitsinde. Ariko wewe uyu Salomo asaba ubwenge, avuga ngo jewe ndacari muto, sinoshobora kuroranya, sinoshobora gucira imanza aba bantu bawe, rero ndasavye ubwenge. Yumva yipfuza ubwenge buva ku Mana. Rero yahawe ubwenge, yanditse amajambo menshi, yavuze ku migani myinshi muri kiriya gitabo c'imigani. Baravuga ngo ni imigani ya Salomo, naho hari imigani y'abandi umenga bitwa ba Lemuweli n'abandi, kumbura simanje kubisubiramwo. Mugabo ndiba ko nigeze gusoma imigani y'abandi batandukanye atari Salomo. Mugabo kubera ko muri rusangi imigani myinshi iri muri kiriya gitabo c'imigani ari ya Salomo, murumva nyene titiriwe yuko ari imigani ya Salomo. Rero iki ni igitabo c'umusiguzi, tutagiye kuvuga ngo amakuru yacu, ngo amateka yacu, iki gitabo ngo kimeze uku kimeze kuriya, ariko dusimbiye neza na neza kuri n'umurongo w'umunani w'igice c'indwi. Uyu murongo nawe tukaba twabonye tubwira ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro canke se itanguriro ryaco. Imana yacu nishimwe. Nano majambo nyene kandi ngomba ko duhagararako avuga ku iherezo. Iherezo ntirivugwa, ntiribaho, ntirishoboka hatabayeho itanguriro. Kugira ngo tuvuge iherezo ry'ikintu, ni uko ico kintu kiba cagize itanguriro. Kugira ngo tuvuze ngo umuntu yaheraheje, kugira ngo tuvuge ngo umuntu yabaye uwa nyuma, ni uko burya hariho ahantu yari yatanguriye, novuga ngo muri course, mwihiganwa, hanyuma ariruka aba uwa nyuma, ni ukuvuga arasozera, arahereza. Kandi kugira ngo tuvuge ngo umuntu yabaye uwa nyuma, ni uko tuba twisunze point de référence, point de départ, ko hariho n'uwabaye uwa mbere. Imana yacu nihimbazwe. Rero
ngaha bitubwiye ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacu. Bene data, Imana yacu nihimbazwe. N'aya majambo ngomba ko twirabisha ko twebwe abari mu rugendo, twebwe abakizwa, twebwe abakristo, twebwe abakorera Imana, twebwe abafise ibikorwa twakoreye Imana uhereye kera, muri ya myaka tucaruka, muri ya myaka tugihaguruka, muri wa muhamagaro mushasha umuntu yihanye aba yumva umengo yoheba ivy'isi vyose. Abaririmba avuga ngo ivy'isi nabizinutswe, ivy'isi numva asigaye ndavyankurunuka, ivy'isi mbere vyamvuye ku mushaha, vyamvuye mu mutima. Murazi ko hari umuririmbyi indirimbo y'102 muri zino ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi yavuze ngo kubw'amaraso ntagakacira, Imana yacu nihimbazwe. Rero n'ano majambo umuririmbyi rero ariko yatubwira ngo iherezo ry'ikintu, kuko habaho itanguriro ry'ikintu hakabaho n'iherezo ry'ikintu, ariko ngomba gusurinya, ngomba guca umurongo, ngomba gusiga na couleur, ngomba gushimika, ngomba gushira akatuzo kirasa bwami, ngomba gushimangira yuko hagati y'itanguriro n'iherezo, kw'iherezo ariryo rifise igikorwa gihambaye, kw'iherezo ariryo rihambaye, kw'iherezo riruta itanguriro ry'ikintu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Gitondo Gishasha, nariko ndavuga rero kandi mu mwanya uheze yuko tudashobora kuvuga iherezo ry'ikintu canke ry'umuntu hatabaye, atagize canke ico kintu kitagize itanguriro. Itanguriro rero rirashoboka kandi novuga ngo riroroshe ugereranije n'ingene hagera igihe bakavuga ngo amazi yazindutse ageze kure. Hagera igihe umuntu akaruha, uwatanguye ikivi mu gatondo, inguvu yatanguranye, novuga ngo n'umwete yatanguranye, ntibiba bingana n'ivyo afise muri ya masaha ya 9. Hanyuma rero birumvikana yuko mwiherezo hageze hare mu magodoka. Mbere abandi bavuze ngo impembo canke ingero y'umwana ngo ipfa mu magodoka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro Gitondo Gishasha, rero ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga ngo ku bantu bose bagize itanguriro, batanguye urugendo, bafise ivyo bakoze mu ntango, cagiye bagitangura urugendo ruja mw'ijuru. Aya majambo ni mwebwe araba. Aya majambo ntaraba umuntu ataratangura urugendo ruja mw'ijuru. Reka yabanamba, aya majambo araba umuntu yatanguye, umuntu afise intango, niwe aya majambo araba. Aya majambo raje kubwira umuntu yatanguye, amubwira ngo yewe wa muntu watanguye urugendo, yewe hariho ibikorwa wakoze, yewe hariho uburuhe, hariho ubutame wagize, watamye, warushe, yewe hariho ibyo wahebye kubw'ubwami bw'Imana, yewe hariho ukwibabaza wagize, ugaheba ibinezera umubiri, ugaheba ibyakubera inyungu kera, ubu ugasigara ubibona ko ari uruhombo. Aya majambo niwe watumbereye, niwe baraba. Agomba kukubwira ngo iherezo ryawe rifise agaciro gusumba itanguriro ryawe, kuko utanguye neza ntusozere neza, na bya bindi by'ubwa mbere, na bya bindi biri mu iherezo biba bicitse ubusa. Biriya wagize mu ntango ntibiharugwa. Umunyeshuri yatanguye amashure hanyuma ntayaheraheze, nta certificat aronka, nta diploma aronka, nta mpamyabushobozi aronka, kandi kubw'ivyo iyo bahamagaye akazi, iyo bagomba kwangaza uyu munyeshuri, kubera ko ataheraheje amashuri, kuko atagize iherezo ryiza mu bijanye n'urugendo shure rwiwe, mu bijanye n'urugendo rw'ishure rwo kwiga nk'umunyeshure, uyu muntu ntaronka ikintu yerekana. Ariko uwize akemera kinanata, akihanganira imvura imunyagira, akihanganira uruzuba rumwakira ariko aragenda kw'ishuri. Ndibuka ingene twaba tugenda kw'ishuri
ukiga vaye apremidi tukiri muri primaire ugasanga gusubirayo hari igihe imvura iguye canke ugasanga uzindutse mu gihe c'imvura canke inyuma ya saa sita wasubira ugasanga izuba ryamaze kwaka ukagenda ufise agapira washize ku mutwe ufuka kugira ngo urabe yuko kumbure wokwikinga izuba bafise imyumvuri bagakoresha imyumvuri. Imana yacu nidutabare rero uwagize ivyo byose agaca muri ubwo buzima mugabo ntasozere ni ukuvuga iherezo ribi yagize ryo kudasozera neza rimubera ribi rigafuta rikanira rigakuraho na vya bindi vy'ubwa mbere kuko ivy'ubwa mbere ntibiharugwa ntibigira ijambo ivy'iherezo ry'iyo bitabaye vyiza. Tukiri mu buhungiro iyo nakuriye nkunda gusanga kumbure hacu turorero tw'ubuzima nabayemwo hariho umuntu rero twabana muri ubwo buhungiro ndibavuga igihe kimwe rero umutegetsi wese abonye azi wasanga avuga ngo ujye ngo twarigane ngo mwishuri ngo kandi ngo yareke ibyuju mugabo uyu muntu uravye ugasanga ntazi no gusoma no kwandika ngira ngo ibagaruke nko mu wa mbere canke mu wa kabiri sinzi. Rero yari umuntu akunda nyene kwiparatura niko novuga kwipendekeza kwishira heza kwishira habona bigere gido sidona muvuga izina ko murengana bikenewe no bidakeneye bareke cyari gikenewe cyari cyo muri no mwanya yabona umuntu wese w'umutegetsi agacavuga ngo kujya mu ngo twariganye igihe kimwe higeze kurengana abategetsi bakavuga ngo muri bajya abategetsi bari mu bitwa gutya nawe nyine amenyekana cyane rwose muri kino gihugu bivaye n'amateka yakahise mugabo nawe nyine bidakenewe ko ndamuvuga. Ariko icyo ngendeye gutumbera ni iki cyo gihe rero hamurengana imiduga myinshi cortege y'imiduga myinshi hanyuma rero yacavuga ngo mugujya ngo ujye ngo twariganye ngo mbere ngo yarabaye ngo muri iyo nzu ngo hajya haruguru ngo kwa shangazi arandi bita ngo ni kwa shangazi ibintu nyene nk'ivyo rero ariko mugabo ko atahiraheje ivyo kuvuga ngo naka twariganye cyari kijuju mu ishure mwumva bimaze iki wewe yarize uwo yitwa ngo yari kijuju yarize mugabo amashuri arayamara kandi urumva ko asigaye agenda mu miduga ikomakomeye imiduga myiza igezweho y'amafaranga ibintu nyene nk'ivyo y'amafime n'igisirikare ruhande kimukingiriye. Imana yacu nidutabare none rero nano majambo ntumbereye kuvugamo rero ijambo rivuga ngo iherezo ryiza riruta itanguriro ryiza. Ushobora gutangura neza mugabo ugasozera nabi usozereye nabi rero nawe wari ufise iherezo bamenye itanguriro ryiza ariko kubera ko iherezo ribi kaba kabaye. Itanguriro ryiza rero ni nkenerwa cyane ku muntu yamaze gutangura. Umuntu yamaze gutangura afise umushinge ntitwosarara tumubwira ibyo ku ntango kandi ku ntango yarahaciye ahubwo twosarara twomara iminsi myinshi kuko nababwiye yuko n'amajambo nasanze hari imirongo myinshi naragerageje kuyandika kumbuye n'ibyankundira nzoza ndavugamo makema kuko nziba numva umutima ndongoreye kubivuga. Mu by'ukuri ntitwomara igihe kinini tumubwira rero umuntu itanguriro ryiwe ahubwo twomara igihe kirekire tumubwira iherezo ryiwe. Imana yacu nihimbazwe none rero narinze no kukubwira ngo iherezo ryawe mwene data wewe uririmba wewe ukorera Imana wewe usigura wewe wamusenziwe nibuka umuntu umwe twasengana kandi wewe nabona muvuga izina ntangorane yitwa Anita Nyamumama Nyamudamu hari irugazi yo nakuri iwacu. Hanyuma rero nari yikiga umwana wo muri primaire njogenega mu wa gatandatu urabona ko umwana burya ari mu wa gatandatu urumva agenda bagikenera kuryama ariko mugabo kubwo gukunda Imana no kubwo gukunda igikorwa cyo gusenga icyo gihe rero mu basenzi narimwo mu mugwi w'ugwaruka kuri eglise. Hanyuma haragaragaye tugasengera hamwe rero imigwi yose yari hari uko yari itatu hariho umugwi wa mbere n'uwa kabiri n'ugwaruka kumvura babaye mu rugazi muravyibuka bizera neza nakekeranye ko muri migwe muri ko murakurikirana no video hari aho kumbure abo muzosanga namwe ahantu mwarahaciye n'ahantu hambereye umugisha n'ahantu handeze n'ahantu novuga ngo nibi ndiko ndakoresha navyo vyamuka hari irugazi mw'ishengero ryambyaje ubutumwa bwiza kandi ryaneze neza. Hanyuma rero waza wumva rero mu bucagucagu nimba bavuze bati saa 9 canke saa 10 wewe wamengo ntiyigeze asinzira. Rero nako turi muri rinini twagiye mu masaha 8 saa 9 ngo turabe tworuhuka isaha imwe duce tuvyuka mu bucagucagu nka saa 10 saa 11 dusenga isaha imwe canke isaha 2 hanyuma zo gukesha nyene muravyumva. Hanyuma rero ndumva ariko yatera ikorasi akaririmba ngo
nimuvyuke mwabasenzi mwe, ngo kuko kuzobona umugwa wera si ukwasamanya Imana yacu nihimbaza. Murumva ko ayo majambo ari meza, mugabo nanje numva umengo uyo muntu arihuse, none niyoreka nta munsi n'umwe yogerageza basi akavyihozana kugira ngo tujyane. Urumva nyene bwari ubusenzi bw'umuntu buvanganye n'ubwana bivanye n'imyaka twarimwe, ariko narabonye akamaro nico byamariye, nico byanshoboje gushika ku Imana yacu nihimbazwe. None rero mwebwe musenga, mwebwe mufise ibyo mwahevye mugatanga urugendo ruja mw'ijuru, umva iherezo ryanyu rirakenewe cane. Iherezo ryanyu ni ikintu mukwiye kwiyumvira ko cane. Nitwabandanya aya majambo mu biganiro bizokurikira, tuzobona ko hari abagiye basenga bavuga ngo icompa nkagira iherezo ryiza. Tuzobona ko hari ahantu Imana yagiye ivuga ngo iyo aba bari abanyabwenge bo kwiyumviriye ku iherezo ryabo. Tuzobona amajambo menshi atubwira yuko kino gihe turimwo ari igihe c'iherezo. Tuzobona amajambo atubwira yuko Imana idufise kw'ivyiyumviro vyiza vy'amahoro bitari ivy'ibyago, kugira ngo iduhe ivyizigiro bizima byo muri kazoza ko mw'iherezo ryacu Imana yacu nihimbaza. Rero mwumvise kino gice ca mbere mwohava mwumva umengo amakuru nzoba mfise muri bino biganiro bivuga ku iherezo ry'umuntu canke se ku iherezo ry'ikintu, kumengo ni amakuru mabi gusa, ni amakuru yo guca intege abantu, kaba namba ni amakuru yikwije kandi nizera ko azokwigirira ikimazi. None rero nagomba ngo dusenge Imana, kubera yuko burya umwanya uriko uragenda, kino kiganiro kidafise intumbero yo guteba. Waratanguye urugendo, urafise ibikorwa uriko urakora, wihanganiye byinshi, ugeze kure kumbure mu rugendo, ariko mugabo muri no minsi birashoboka yuko uriko urasubira inyuma, birashoboka yuko uriko uragabanya umuvuduko, birashoboka yuko uriko urarambirwa, birashoboka yuko kwihangana kwakunaniye, birashoboka yuko hageze igihe ingero y'umwana w'Imana yohava ipfa mu magodoka. Birashoboka yuko iherezo ryawe utakirifitiye umutwaro, birashoboka yuko iherezo ryawe ritakuraje ishinga muri kino gihe. Birashoboka ko muri kino gihe ikikuraje ishinga ari ukuronka amahera menshi, ikikuraje ishinga ni ukuronka amaparsele, ikikuraje ishinga ni ukuronka akazi, ni ukuronka promotion, ikikuraje ishinga mu bihe nk'ibi nico gutsinda amatora, ikikuraje ishinga mu bihe nk'ibi nico kuronka poste kanaka mw'ishirahamwe rikomeye, ikikuraje ishinga mu gihe nk'iki nuko woronka 6 mu by'ukora byose. Ivyo navyo ni vyiza kuko murazi ko tubikeneye mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko ijambo ritubwiye ngo iherezo ry'ikintu bene data biraruta itanguriro ry'ico kintu. None kwiherezo rifise agaciro, kwiherezo ryawe ariryo ridetermine ubuzima uzobamwo. Iherezo ryawe niryo ryerekana neza iyo uzoja, iherezo ryawe niryo rica urubanza, niryo rigaragaza, niryo rishira habona kuzoja mw'ijuru cyangwa uzoja mu muriro, kuzoja kwa shetani cyangwa uzoja ku Mana. Iherezo ryawe ryugaraniyemo ubuzima bwawe, ubugingo bwawe uzogira inyuma ya buno bugingo, kuko inyuma ya buno buzima turimwo hariho ubundi buzima bene data tuzojamwo. Iherezo ryawe rero rirakonta cyane, iherezo ryawe ni kirumara, iherezo ryawe ni ikintu kidasanzwe udakwiye kwanjanjwa ko. Sinzi rero kutoba umaze iminsi uri kuravyanjanjwa ko. Tugomba dusenge Imana. Aya n'amasaha dufata ikiganiro hashushe amatara iki, wanashaka n'umuntu kumbure ngira ngo novuga ngo agodotse yiriwe arakora kuva saa moya gushika mu saa 5 hafi z'ijoro. Murumva nyene ntivyoroha no kwirirwa umuntu no kurara umuntu aravuga rero ibintu nyene nk'ivyo mu mpande z'abandi. None rero dusenge Imana, ariko nyene nuko nyene ndukora mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Iherezo ryawe uryumva gute? Ubu nyene nk'uwumva iherezo ufise ari irihe? Erega ibintu nuko nyene umuntu avyiyumvira. Ishire ku munzani wumva ufise iherezo irihe?
uravye vya bindi umazemwo iminsi, uravye ivyo umaze iminsi uvuga, uravye imvugo zawe, uravye ingendo zawe, uravye inyifato zawe, wewe uravye ibikorwa vyawe, uravye umubano wawe, uravye ingene ubanye n'abandi, uravye ku kazi kawe ka misi yose, uravye mu muryango wewe ujejwe, uravye mu muryango kureze, uravye wewe iyi saha ubu nyene wumva iherezo ryawe ryoba iriye. Mbega iherezo ryawe wumva ryoba ryiza? Erega Yesu ataraza urupfu rwoza, asangwa Yesu ataraza urupfu rwoza rero wiyumvira iminsi yose uko bukeye uko bwije kw'iherezo ryawe, kuko muri ibi byavuze ngo woba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu, hamwe wovira mwaho nyene woba wararuhiye iki, woba waratamiye iki, woba waracumukuriye iki, woba warahombeye iki umunezero w'ivya buno bugingo, ko hariho amabwate dore utagiyemwo, ko hariho abakurondeye ngo musambane mugabo ntubikore. Mbega woba wararuhiye iki, woba warabihombeye iki hamwe iherezo ryawe ritoba ryiza? Reka dusenge Imana rero burya kuvuga menshi mu by'ukuri siko kuyamara. Dusenge Imana rero n'umuhigwe umuntu iherezo ryiwe akiriha agaciro. Uyu muntu n'umuhigwe kuko iherezo ryiwe izoba ryiza, ariko umuntu atakirifitiye umutwaro nyene namwe muravyumva ni hatari, hazomubabira. None rero Imana niyangirira ubuntu nzobandanya kumbure no mu bindi biganiro bizokurikira, dushishikare twivugire ku iherezo ryacu bene data, kumbure vyo gukangura, kumbure vyo tumusubira kumva yuko gize umutwaro, kuko hariho ibihe abantu babayeho basenga muga ntibasiga inyuma umutwaro wo gusenga iherezo ryabo. Ariko ubu muga muri ino minsi nibaza ko ibijanye n'imibereho, ibijanye n'ubuzima bwa misi yose, ibijanye n'amafaranga, ibiciro vyaduze, ibifungurwa vyazimvye, kandi mu vy'ukuri nyene wumva ntawe bura kubisengera, ni hatari. None rero ariko mugabo iherezo ry'umuntu naryo umuntu akwiye kurigirira umutwaro. Mwami Yesu turagushimiye cane ku bw'ano majambo twumvise, atubwiye ko iherezo ryacu ryiza risumba itanguriro ryacu. Nitwasozera neza bizoba bigenze neza, kandi nitwasozera nabi naho tuzoba tugize ibyago. Nimba hari ingorane umuntu yogira mu gusozera nabi ikintu yatanguye neza. None rero umuntu wese akurikiranye ano majambo muri kino kiganiro Igitondo Gishasha akaba asanze nawe ivy'iherezo ryiwe ryiza atarakibifitiye umutwaro, niyaba rero yihanye, niyaba akubwiye ngo Mana mbabarira, niyaba agize umutwaro akumva asubiye kwipfuza kugira iherezo ryiza, akumva asubiye kwipfuza kwamasengera iherezo ryiwe, uyu muntu nuca umugirira neza, uyu muntu nuca umutabara, uyu muntu nuca umugenderera, uyu muntu nuca umubera nyinshi muri byose. Urakoze, turagushimiye kandi turakwizeye kugiye kwiyerekana. Dusengeye abantu hirya no hino bakurikiranye kino kiganiro bafise imitwaro, bafise ibibaruhije kandi bibaremereye, nubagirire neza, nubabere inyishu, numwenyure ceyuke, nubabere umutabazi muri byose na hose. Wirigwane nabo aho bagiye kwirigwa, n'izina ryawe gera Kristo Yesu no tubisabye tuvyizeye, amen.